mwishirahamwe ry'umupira w'amaguru FFB mu mfunyafunyo y'igifaransa ngo hari ivyo bariko bahinyanyura kugira ngo umugwi w'intamba mu rugamba witegure neza amahiganwa muza makungu wimirije. Mu kiganiro umukuru wa FFB umukenguza amateka Reveriano Ndekuriyo yahaye amenyesha makuru kuri wa 21 Rusama umwaka wa 2019 yanashikirije umunezero afise, mbere arashimira amashirahamwe yatanze intererano kugira ngo imyiteguro y'intamba mu rugamba izogende neza cyane. Umuzi twatuze kwakira ishishiro bitavye akamu twabateye gushikira umugwi wacu intamba mu rugamba. Nkuko mubizi kwa 2023 uyu mwaka nyene niho Uburundi kuva bwikukira bwategwa bwaronka amahigwe mu gutsinda mu kunganya n'igihugu ca Gabo, ivyatumye igihugu cacu cicitabira cyane macinkino z'umupira w'amaguru zihuza ibihugu vya Afrika. Ni ubwa mbere rero mu myaka 57 twikukiye tuja muri ico gice c'inkino. Tugashimira rero ubwa mbere tugashimira abagizemo uruhara kugira dushike aho hantu, twovuga cyane cyane abakinyi bitanze kuva dutangura iryo higanwa, dutangurira ku gihugu ca Sudani, tukagenda hariya muri Mali, tukagaruka ngaha adukina na Mali, twaragiye na Imbere, turagenda muri Sud Sudan, turagaruka no ngaha gukina na Gabo. Tukaba tutatsinzwe na rimwe, twanganije kane dutsinda kabiri. Urumva rero twagize urugendo rwiza. Hanyuma nkuko abamisha makuru mukunda kubibaza muti none abakubwa mbere umengo ntibari bafashije intamba zikiriko zirondera kugira zishike kuri iyo ntambwe. Nkuko nabibabwiye nibaza ko mudaza gusubira kwibaza musanzwe umuntu abafasha ubuvuze yuko akeneye gufashwa. Twebwe rero mu ishami ry'umupira w'amaguru twavuze tuti kugira ngo abarundi bazogira akayaba ko gufasha nuko twateye intambwe. Tugashima rero yuko iyo ntambwe yatewe, kandi tugashima yuko abarundi amashirahamwe amasosiyete ariko aritabira guterera ko murazi n'urugendo tugiye mu bwa mbere, n'urugendo twumva abandi nyene bitegura, n'urugendo bwanatse tuza kwerekana yuko dufise aho tuva. Tugashimira rero abari baritanga, murazi yuko kuva ubu abagiye batanga gushika kugira bitegurire urwo rukino, izo nkino zizobera mu Misiri, bazoba bari ngaha gushika itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu, no kuvuga kwa Mungu w'indwi izotangura kwa mbere. Bace berekeza hariya mu gihugu ca Qatar Doha, abazomara imisi 11 hama bace bagenda Tunis muri Tunisia, naho bazomara imisi 5 imbere yuko berekeza hariya Alexandria mu itariki 18, aho bazorindirira urukino rwabo kwa mbere n'igihugu ca Nigeria. Urumva rero yuko natwe twiteguye, tugashima rero uburyo baza kuduha no kugira ngo uburyo budufashe ngaha amurazi kwa mu hoteli, kandi azafatwa neza uburyo buzodufasha mu ngendo tuja i Doha, tuja Tunis, hari Doha twazokana n'igihugu ca Algeria, hanyuma hariya muri Tunisia twazokana na Tunisia, kugira ngo twitegure bazoshikeyo bamaze kumenyera batakavuga ati iyo muduha match 2 canke 3 z'imimenyerezo. Bagomba rero twayikaze banyakubahwa mwashimye kugushikira umugwi wacu ari wo wanyu w'intamba mu rugamba. Amatubamenyesha yuko sumugwi w'intamba gusa ugiye so ryo 2023 ni miliyoni 12 z'abarundi zigiye kumurikana, kuko hagenda igihugu itariki 31 niho hazoba ibirori bwa mbere byo gusengera umugwi wacu, hanyuma no guha idarapo umugwi. Ibirori bizobera kuri Stade Prince Rwagasore, aho abantu bazafise kuva ku 500 kuduga, nabo bazoza bagaterera, tukabaha n'agasertifika kerekana ko baterereye, bakazogashira mu masaro iwabo kuri uwo munsi. Tugasaba nabo mu ntara zo hagati mu gihugu ko amasertifika azotanga kuduga muri isomene kugira ngo itariki 30 dugushe duhagarika, mugabo azotorera ruguzwa tubabwire n'abatazoza kuri stade kugira ngo ntituzobe dusanga n'abaruguru baciye baza ngo dushe dusanga byose babaye benshi, kandi muzi ko tutarenza 12,000 ngaha kuri Stade Prince Rwagasore. Kuko tugashima yuko bamwe bamaze kutubwira bati tuzogira icyo dutanze, abantu badutelefona, tugashima imyambaro nayo nyene ko turaraba yuko yoba yashitse mu misi itarambiranye, kugira ngo abagomba kumera nk'intamba, abazokwambara nk'intamba nabo bazobe bafise aho bagurira iyo myambaro. Murakoze rero, Imana ibahezagira aho mwakuye,
muze mu Imana yisubizeho byinshi kuko ko dutanguye kubaheza dusubira hamwe kagoma nzobandanye dutera imbere uyu mwaka wa 2021 zogera kane 2022 zogera coupe du monde natwe twihaye nimero ya 2026 na 2023 twabonye kumwe ngo birashoboka dusema ingufu murakoze. Nitwa Gatabarotasi abajejwe ubudandaje muri iryo shirahamwe rya KCB no munsi nkuko ibanki yacu risanzwe ryari bitegekanije ni banki ishigikira ubutunzi n'imibano. Rero twashimye gutanga akabahasha isheke y'imiliyoni 5. Jewe nitwa Nibigira Vincent nkaba n'umuyobozi mukuru w'urunani rw'amakopeke mu Burundi. Kopeke nayo ni ishirahamwe ryo kuziganya no kurwanya rikorana n'abenegihugu bato bato, twifatanije n'abandi mu gutanga ibahasha y'imiliyoni 10 y'amahera y'amarundi. Pour cette petite contribution, la PCB a décidé de donner une enveloppe symbolique de 10 millions. Je nitwa Claude nkaba ndi umwe mu bajejwe kudandaza mu shirahamwe Kimwe na Somusubire. Iryo shirahamwe rikaba rikora inzoga n'imitobe dukoresheje cyane cyane ibintu birimo ngaho mu Burundi. Shirahamwe rikaba riri mu Kayanza bashoboye kuronka ibahasha duterera mu gihugu ingana n'imiliyoni 10. Tukaba dukomeza gusaba ko muza turagerageza gufasha baba izindi sosiyete cyangwa abikorera ibyabo igihe habaye igikorwa nk'iki. Murakoze. Nanje nitwa Habonimana Simeo aba umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Regidezo, ishirahamwe rijejwe kwiragiza amazi n'abantu mu bisagara. Uko mubizi Regidezo ni ishirahamwe rinini rifite abakozi benshi cyane. Abakozi rero najewe ndimo tukaba dushigikiye cyane ko umugwi wacu Intamba mu rugamba utera imbere. Tukaba rero kugira ngo twerekane ko umugwi ushigikiye kandi twifuza ko utera imbere rwose, izina rya direction naje nzanye sheke y'imiliyoni 10 gushigikira umugwi wacu mu rugamba. Jane twari kunyendayo abandi mu bayobozi ba societe Musumba Steel ni ihunguriro ry'ibyuma byo kubaka amabati, imisumari, amatube, amafera beton. Umva ko akazi kacu ari ukubaka no gufasha abarundi kubaka amazu n'amagorofa bikomakomeye. Niyo mpamvu twavuze yuko natwe twofashanya tugafasha Intamba mu rugamba zikiyubaka zikazoba ikipe ikomeye cyane igenda muri kane ndetse no muri Coupe du Monde. Tukaba rero twateganije gutanga ibahasha
y'amahera yababa miliyoni 20 z'amarundi. Umukuru wa FFB yanavuze mbere ubuhinga bwenshi bagiye gukoresha kugira ngo umugwi w'intamba mu rugamba witegurire koko amahiganwa wimirije. Aho mbere ivyo akaba yabivuze mu gihe ariko yishura ku bibazo by'abamenyesha makuru. Ndagira mbaze kubijanye na Intamba Day n'umunsi udasanzwe ubandanye usa no kumenga n'umunsi wo guhereza ihimiriza yo gutera intamba mu rugamba. Ariko turakora cyane mu binyamakuru kugira ngo iyo munsi cyangwa iyi misi yose abantu bashobore ko bazoterera mu kwinjira kuri bitanu mugabo ikaba ari igiti kidasanzwe kuko bashobora kuzokoma babibona imyaka yose bashatse ko bezokora icyo bakoze kugira ngo baterere intamba mu rugamba. Mugabo nagira mbaze ntimbega ku ruhande rwa FFB nta bundi buryo mushobora gutegekanya kugira ngo turushirizaho guhimiriza kuvuga turabona nk'ahantu hari ibibanza bicamo abantu benshi cyane turaje muri centre ville kuri kiosk ya Coca-Cola cyangwa n'ahandi nta kuntu uboneka nk'ama affiche yoboneka yuko avuga Intamba Day umuntu wese arahindukiye akabona affiche mu kiri cyo kintu tugafasha muri izo ngufu hanyuma kuko nabikoze no mu buheruka kugira ngo abaserukiye amahinguro n'amashirahamwe ngaha yatandukanye mwakoze kubyo mwakoze mugabo nagira mbaze mbega muratekanya kuzokora n'itike muherekeza intamba gushika ya Alexandre muri Misiri murabe n'inkino zabo murakoze Shaka ko ndabaza aba baterereye ko bashobora kuzoherekeza intamba gushika ya Alexandre muri Misiri bashobora kuraba n'inkino zabo baterereye kuko mwifise mu mitima yuko ari umugwi wacu wanyu murakoze ku cyambere cyuko muri federation tworaba uko turushirizaho nibaza yuko biko biraza kuko mu misi nababwiye yuko ubwambe twaturuke mu ntara babimenye mukazosaba yuko abo mu ntara bazugura amatike mu ntara hogurira ruguru abatazokwinjira kuri stade kuko twagomba ntiduzohave dusanga twazanye abantu 200 abayihumbi 100 muga twagomba ba ruguru bashobora kuba bafite 500 badafite amatike bayaguriye ruguru baterere ruguru hanyuma ngaha naho nibaza ko bariko baratekanya nko kuva ku munsi wa mbere kubera hazobasigaye imisi 4-5 hazo no ku maradiyo anyuranye uretse kujya nyene mukora no ku maradiyo anyuranye nibaza yuko hazoshika ko nibiganiro n'abakinyi bakavuga n'abakinyi b'intamba abakinyi bahigire no kubera bazoba ari match ibahuza bakaronka umwanya wo kuza baravuga umwe akavuga ati jewe kuko murazi n'intamba ni 28 mugabe intamba dukeneye zogenda muri Egypte ni 23 urumva hariho batanu bateza kurondera ikibanza nico gituma ibintu ntibabifate mirenegwe ngo ni matching ihuza ngo baniniya ngo na club champion burya ni kipe ni umupira uzoba ukomeye mwiza kuko bose bazoba barondera inimero haba muri egre ntwari bafite 35 barondera mu bibanza 28 ariho ndwi bateza kurondera nabo nyene ibibanza no mu ntambara yabateza kurondera ibibanza kuko ari 28 sirive 28 ugenda mugabo bose bazoba 28 uretse wo byagiye ngaha nyene bose bazogenda idoha bazotaha le 25 bazotaha ku idoha urumva kuva rero le 31 gushika lo 13 urabona ni umwanya wo kugira ngo bitegure neza hanyuma umwe wese arabati yamara jewe ndimwo nanje ndimwo urumva rero reka tuzobigira uko mu biduhanuye kandi ni byiza kumza muratubwira ivyo twokwameliyoramwo kugira ngo abantu bose babimenye kibaza rero les services concernés za federation za jumvise hanyuma kuvuga ati bazoherekeza cyangwa bazoshika Misiri ni hafi kuraba ngenda bahijira mu Misiri Musumba stile izo kiziramba mu rugamba muri murakoze fenako muraza ko ari ishyirahamwe ry'abanyagihugu bato bategwa kwamana n'abanyamwanya bose bako mara kwezi muri Egypte turaba bitugora murakoze isuka ishyirahamwe sosomo riratahura ko umuntu agutumiye ku rubanza ni ngombwa n'umufasha gusoma urwagwa gusa baramufasha no kuba hari ubundi worusomera muhira hanyuma ijambo karyumviriza ku iradiyo ni ngombwa rero ko duherekeza abakinyi mugabo na twebwe hari ibindi bikorwa tujejwe mu ishyirahamwe ni ukuvuga tuja mu myiteguro hanyuma umunsi uri izina nibaza yuko reka twitegure mugabo ubu sinovuga yuko nzogenda ntacanke ntazogenda kuko amabanga si mato ku buryo muri uno mwanya navuga ko nzogenda mugabo turatabura ko ari ngombwa ko tubaherekeza ko tubafasha murakoze. Monsieur le DG, vous allez accompagner cette fois-ci l'équipe nationale jusqu'au quai? Oui, si tel est le souhait.
d'honorables, nous allons accompagner l'équipe et nous allons l'appuyer parce qu'il ne suffit pas de donner un chèque, il faut être là, présent, pour appuyer l'équipe, pour l'encourager et la persécuter. Kuri KCB turifuza ko twokwama tubana na ekipe mugabo ntitwoshoka tuvuga muri uno mwanya ko tuzogenda kandi tutazogenda ubwo turavyifuza tugiye kuraba ikuntu umwanya wacu tunganije nitwasanga ubitwemerera tuzobikora ito bitakunda naho ibizoba bivuye mu kutabikunda azoba ari umwanya tugoye tuzoba bashishikara tubana kandi tuzoba turi kumwe murakoze. Yego nogera ni vyiza ko berekeza kandi tugashigikira bimwe bimeze neza umugwi wacu mugabo rero nje sinabo bivuga kubera hariho amabanga dusanzwe dushinzwe muri societe turaba icyifuzo kiriho sinavuga ngo bizoshoboka mugabo navuga nti ubu aho ngeze ubu ni 60% ko bishoboka 40% bitugoye ngira bazotwumva mugabo umutima zoburi hariya murakoze. Musumba c'est confirmé, c'est presque confirmé. Muri société Intamba, pharmacie de gros, muri plage byarimo. Bon, je no confirma kubera databuja yantuye, ariko muri plage ziwe numva birimo. Aha rero mwomenya ko amashyirahamwe yatanze uburyo bwo gushyigikira intamba mu rugamba ashika ku 9 bakaba rero bose hamwe batanze amafaranga miliyoni 79 mu mafaranga y'amarundi.